iyo batari umukire concert ya izoba ya kuri Green Park ego Bugarama ego ni concert sponsorized na banki zitatu mu gihugu DJ Fernando yakubagura CRDB kandi na DJ Fernando rimwe muri mwe izo sponsor azo ma banki yose marene igihugu gifise banki ya mbere ni PCB indi banko bu ni yakobaguwe CRDB rero abarinzi aba impamvu ndavuga ati subiramo amazina y'abakire ndagiye ego Antoine na Kidumu zo kumvuna mu ndirimbo za Kidumu arakunda kumutagenga iyo management ikora iki kugira basi n'izina giwe rimwe ryonyene gingize n'abantu izina rimwe gingize n'abantu 5 kami murumva uvuze ati narishe nagwaye 5 million abantu bake banyuma sho kwinjira ari 10000 bake banyuma n'abantu 500 basi yo kwinjiza izo ndazi 26 ans afisa abana 23 ku myaka 26 woni hiti woni orega ariko nibusa umujama wanje muhabara ya muhevye na wari buganyire nari bubibwira umugore mu bisanga byose bimaze kubaho umugabo jaza turi Marie mani turayibona navuye kurondera nabuze ndafise ngenda yimubwira madame umuhaba nawe yaguhevye no madame cyo ndayimubwira gute imvyo nakaguye muri karunaka kameme je urumva yuko ngeze n'imbere y'umutegetsi ibibazo by'ifumbire ibibazo by'imyunyu ibibazo by'amabarabara by'ibitoro by'ibiki ivyo birafise ababibaza wewe ni muziki kubera abo oyi bibaza by'ibitoro babaze by'amafumbire n'ibiki kubera ari babazigura n'uburamuko yego je nanje aho nzigura n'uburamuko ni muri entertainment niyo mpamvu naho nzoba ndi bend over game over na 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 oe on va chauffer today wow mu mwanya nkwereke cy'umungu wa ntare nshoye tonight mu mwanya nkwereke cy'umungu wa mwezi nshoye ndakubaza gani wait simbizi twebwe twaduko turasatira ati tuvuga ati ingabo zacu zirakaze ni rero izo ngabo ivyo bintu nkene kumenya ibintu nyabaki ivyo bintu nashoboye umwana wa ntaye n'umwuzukuru wa mwezi Welcome, handsome and beautiful people on the mic against me, one and only Janice for sure, aka Kimbo, aka Mr. Dream. So hate no one, live humbly, think positively, believe in your big of and never give a just focus on future. So bakunzi bashana TV ndonge kuba ikaze aho muhereye muhinga gitandukanye yisi. Ndabaye ikaze aho muherereye. Ndabaye ikaze aho muherereye agihatandukanye kubasangwa urahawe ikaze n'abashasha. Turabaha ikaze mukore subscribe even if it's the first time uravye ikiganiro nkuko mwe no musi rero ndonge gutega n'umunyoni n'umunyamakamba mwene Reveriye Iburunga Mutama Veriano umwana Mutama ego simbizi King Baba nakubaye simbizi watuza rero simbizi amakuru imisira mzee siko menge kabisa maze bisuri mu vyunguka papa vyunguka n'ivyishe mwe no misi satirizi simbizi munyoni ngo nango ntutonda umurongo ngo muri banki nguje uri serebe kazobora ntuzura foto uguma winjira urazi impamvu ntatonda namukire daje kuvugana ubonye umukire yego ari umukire yitwa Antoine Muzane ndasubiramo yinjira bari mere Antoine Muzane vuga Antoine Muzane simbi ashivye mu kayagwaye biraboye kakabese yego Antoine Muzane zadusengera Antoine Muzane zani muyomba yego mama wanje nawe akaba nawe yari iki ari muvumo kazi Antoine Muzane zani mubyara
muri bavyaranje numukire yego numukire supportinga entertainment mpamvu ndamubwira ati iyo zina risubiremo kubera si yava nyarikaraje namba ikintu cya mbere uno munsi entertainment ikeneye ni connection y'abakire yego kabisa sibyo no aba uno munsi turiko turaba muri game aho abaririmbyi bonyene na persone bateri konongo amafaranga bafata banki kayikubagura imbona nkubona abo ndakeneye kumenya inguvu iyo batari umukire concert ya izoba ya kuri Green Park yego Bugarama yego ni concert sponsorized na banki zitatu aho nka sponsor ya banki zitatu urinde BCB Bankobu banki zinile ziri mu gihugu DJ Fernando yakubagura CRDB kandi na DJ Fernando rimwe muri nyaki izo sponsor azo mabanki yose manini igihugu gifise banki ya mbere ni BCB indi Bankobu ni yakobaguwe CRDB rero abarinzi aba impamvu ndavuga ati subiramo amazina y'abakire ndagibo yego Antoine na Kidumu zo kumvuna mu ndirimbo za Kidumu arakunda kumutagenga bagero ba Kidumu yego abaririmbyi bafise aho bavuye yego mugabe bigoye yuko no munsi abaririmbyi bacu dufise aho bari bageraho bagomba kugera yego abo bazosubira iyo baje bako turabimva gapo bazomba mtana kuko uri kuragara kuvuga amafaranga iyumvire nk'igiteramo yego wagiye kuri afishe bagoye amafaranga yego ibiciro by'abarinzi bacu ndabizi umurindi yaririmbira munsi miliyoni yego ariko Kidumu kuri afishe ariko Double J na Free na DJ Fernando ariko yego amazina yose urayo isigaye ko iyo package yose si muri miliyoni 50 ndi kuri stage kandi mu boss abakeneye ati ikinda gikoze nanya amafaranga ngira ikinda yagarutse biteze ko amafaranga aza kuyagaruza parti yaje amazina nyene bavuga ati Fernando saba abone banganuku agafisa abone banganuku bamwemera banganuku yego bashaka dufatire nka Fernando kubera kuba ijya bank ari ikiretero iya management yiwe ikora ugomba gukora kubakayo kuzokora ni byo kana kiretero uko iri mu ba sponsorize yo bank yego kandi rero gachaba bat muri bank zitatu namba muri ziya zindi bank hari izindi services zikaze gusomba ibyo amahanga acabakiri ari brother fere kabisa yego rero mu cyamake ufite abarinzi bariko baraza bahura challenge za mbere bazimbere ufise abaririmbyi akademuka muhaye map banakosaba iyo kora ifata serious bosa guhaye map yego kamuca amazi none o juste mba bakeneye bashaka ivyunguka byinshi bashaka kwiyagura tuvuge ko biyagura gasimbeze kandi umva neza yuko bidakenewe ari byo baheza importance bikeneye bakabica amazi kwa kugaya ngo ni dukeye ngo ntibashaka kuja munsi y'igiciro cyawe ico pete nambona yama presentation ibyo ndikunda kubwite ko ana oya ndabyuma ndabitahura simbizi ndakubwiye nti uno muzi ngunga wege do ufite ko nembo zinga maze bara cyo nagari nyinshi zo wakurije n'ingenga ni banga cyane mugabo sinakikora nani ndazi kuvuga ntara niza ibintu by'igitwa ko abantu babakeneye kumenya cyangwa ibintu by'igitwa bwa mbere bino bintu bisaba ibintu byinshi bisaba kwicara
tete umutwe ga neza cy'abantu bakeneye yego nasiba banezeye kabiri ibintu bisaba nanjye gerageza gukora kugira ngo ndabe ko ugaruka kugaruka ngerageza gukora kugira ngo nindo nka opportunity eje neza y'amafaranga yanjye nashyiramo agaruke ikinanjye mbere ubundi byo bavuga bataragera ko no ntabwo ari ibyo ahandazi neza no kwitonda nkarondera Fernando agitangura ino muziki neza sinobora ino jambo hari oya n'ubundi bose beko bavuga simbeza reka twe kumujyaniranya nitumujyaniranye ndabise kuyo concert ko mwavuga yego ndumva neza umurinzi asa n'ufite ikibazo concert oya bose ni barapostinge rega nje nabonye widoga kuri page bavuga ati none ko badapostinga kandi show iranageze deja sidabo naraposta sivishu naraposta icyo bakoze neza barakoze ubu video baruhindira boss comme si boss ari wafise iyo platform nebo boss est-ce que simbizi tukiri ngaho nyene umviriza je cyo navuga kwiba kubera ko je nabivuga nk'umuntu ntazi neza ibyo bavuga yego yoreka guposta show ari mu gukora baravuganye neza peut-être no bavuga none ndakubaza ikibazo kimwe none bro show barinze bayigushirako hama ntuyiposting uba witeze yuko abantu bazuza kuraba iyo show bazovaye baguhaye amahera twavuga nabi umviriza jewe arosi mbizi ndi ngaha sivyo uraza amajambo yavuzwe mu ndwi heze ngo je nagiye ngo kuboboteza ngo nagiye gusegerereza sivyo nta ngorane wibuke yuko jewe muri kamere kiwanje je sinivuga mvugira abandi hano dufise umuririmbyi akacaruka peteze nuko basi nuko ntibibaze ngo ntabyashoboye impamvu navuga ateka tucarane ngaha nuko yanzitana ayihera nayigarukira urabyumva kandi nkabona neza yuko umwanya n'umwanya ashobora kuronka ayo mahigwe ntamere nk'abandi ntushobora kunsigurira ngo ivyo bumvikanye na boss uko bigenda kose abanivyo mabidoga ngo show ngo abantu ngo ntibazitabira urugo cyuhire turuva kutitabirwa kwa mashow nuko usanga tubifise abari byibonye babifisemo uruhara wowe uragenda ukabwira boss jege naravuganye na management ya DJ Fernando ariko aramparurira amafaranga akene ayo mafaranga badetaya urumva ngo afise ngo management afise ibiki no iyo management ikora iki kugira basi n'izina ryiwe rimwe ryonyene gingize n'abantu izina rimwe gingize n'abantu 5 kami murumva uvuze ati narishe nagwaye 5 million abantu bake banyuma sho kwinjira ari 10000 bake banyuma n'abantu 500 baso kwinjiza numvaga bro bake banyuma kuvuga uti jewe izina ryanje niri nini ndafise kuzana abantu bangana uko numvaga bro yego wowe ugacufata ugacukora ubu video ngo nzoba ndinga ama video ukaciyarungikira boss boss nawe we boss atanga amafaranga we namba yaguhaye sazi urafise abapampe bawe bafise ubupaje bwa Facebook bafise ubuki baza kugufasha gukuza iyo evenement ku buryo abantu boyitabira Rabina bro kuko eka ndaguha example wosigurira gute ngene rya conseil ya Chameleone yabuza abantu hama kiyingi sama comedy kuzuza abantu hama cibitoke sama aho abantu bagura ibitoro bakaduga haruzura akaba n'abantu yo baca kubera iki hari kintu bita communication wari nambura umuririmbyi si namazi kukuriha iyo management utongo ni management urambura afite management uri pambanira yene urabyo ijo bintu bita management yabikuye kuba ibintu bituma twese akazi gatera imbere we ntumbwira ngo baturikiye 5 million gucuma banza no ikintu cyambere banza guharura bwategete kugira umuririmbyi wanje ntazomara mare kuri stage birabaje ko umuririmbyi w'umurundi agenda kuri podium akabura baririmbira kandi tubona ya ma YouTube channel ama views bakubita akabona ngo bafise amabone benshi bajya abantu nyine utaba influencer bazoze uburamwo namburo nka miliyoni 8 z'abantu uburamwo n'abantu basi n'ijana uvuga ute bana abantu baje ku bwanje
ikibazo cakigaruka kuri bonyene rero kwa kuntu badapromotinga mu gihe bafise show bazipromotinga biciye nyene uko wivuze ku mapage y'ibiki ya canke bakagira abapampe bapampe barunge kati ivi na ivi na ivi bapiti ko sanga baraviza abapiti usanga bafise ubupage hariya baraviza utu kuri ma Instagram ma TikTok akagikakamisha na abantu bazone bakamenya ko ibintu byaye urabyumva niyo mpamvu je ubu aba boss baje kundondera ngo je ndakora iby'ibiteramo ndabasaba amafaranga menshi kubera usanga ndiko ndakora akazi kabo baririmbye niyo bari sansi nk'ubu nafuye gupostinga iby'iyo show niho nabonye Fernanda posting ari nk'amasanga postinze kava imaranye nk'ukwezi kose kandi show nayo irageze ni ryari lo 30 usurumva ni show nyizo kwitabirwa n'abantu benshi kubera nka twebwe tuzova mu mbonera kure day dutera tumanuka ibugaramo tuzoja tuvuye muri nabonye na mwamikazi yatanguye repetition na repetition abanyamakamba petu numbwiye ko utazi ku defile abanyamakamba ntuwabonye wa munsi makamba yashira paze imakamba hagibiswi n'ugwana ruvyuka ipa ya mbere uvuka rugiruko waravyibone noneho mu n'umwana avuka umva inda ivuka imakamba umwana atanguza ukuguru abandi batanguza umutwe batanguza kugira wereka reka injira kuri defile nabizi yose umunyamakamba w'umupete avuga inyanza taramesha cyane nuko gusa arabura support turaja kubatura n'abandi none simbizi turaja no gutora n'abandi naza no mu muduye makamba kadweri makamba twe kuri muri gahunda yo zunguka intara zose utorayo taruzana ngaha nzana amunshira ku murongo ego simbizi kutubwira bikomeye watuzaniye umuririmbyi ngaha hanyuma kanya naza kuduciza ko tuhakapera komsamenye uko ari talent ntiwaba mu bibaza ngo ni majambo nzanye abantu nkabawe wazana kuri introduction yakaja verse ya kabiri oya verse ya mbere nyene bitabipfa ni simbizi kutubwira ibintu bikomeye bivanye n'iriko biracishikana ku mbuga zigiye zitandukanye ariko kuri ico kintu waruvuze simbizi ico kije no ku brandinga mu gihe baba bafise nk'amashow abaririmbyi turabona imyidogo myinshi kwereka ukuntu Kigingi aja kora ibintu amateka kabisa akora show abantu baritabira ku bwinshi kaje tubona amashow yandi aba ku ruhande abandi baririmbyi batandukanye kandi tuba tubona umenye nizo nawe ne yatumiwemo ukaje usanga show nta bantu benshi bafise kandi tuzi ko abantu iyo basohoye umuziki utrending igihugu cyose ukaba uri kuratanga amatimwanyaje yuko ukuntu abaririmbyi badapromoting ibintu by'iwabo mu gihe baba bimirije gukora show runaka jisho nabigiye kubibona kuri page yawe mbona urahara sana ngiye ku mapaje yabo banyine bari kuri afishe nta numwe ya postinze none jewe nije ndi none sho ko ari ryariro 31 uri muturiro 25 tuvuye gutora urabona Elibyo turabishikira eske simbizi ndike kintu wohanura aba baririmbyi babe serious nakazima no boss aguye amafaranga saba yatoye kandi bakunda kuvuga ngo urumusaye uvuga ngo ibintu ngutazi ngo biki yo mpamvu aba boss plus mu bacintege baza barizanira abanyamahanga baba bari serious nakazi canke aba petit number ingorane nayo ni ikigaruka handi nyene atangura avuga uko agahiti kamwe gusa sikaba yasiba inoji none batangwe ndakuza na interview inoji yake mimi nili inoji toka Kayanza nakupenda jewe baby mimi nili inoji unaona tena tunapendana sana maji jewe nzogutana ndakujeni kabarore ndagukoreko ndakugurira amarori tuce tumanuka imakamba tujye uburobe n'indagara ni jewe rinoji reka rakore ntalije ndakori gahora mani umupege yaratangiye kugendana abademu ba probox yarabapakira n'inyuma wana inyuma viramaze kubigiraho ni cyo mbere kitangura kuza iyo kazi success reka ntavyuzi dogore reka ndakubwira twebwe twabaye twebwe basele reka ndakubwira ubuzima bw'abaselebrity cyambere wana gwarude mu gwitagora umwe ruvuka aje vajya ngwana gwa ntuzeye ntumbaze aba petero bivukira birimani abifitiye abavye afite amazina yabo tumwe ngo mutaba runaka ngo handi imabanda
abafise bosi bavyaye ivyana vyiza vyaje bikurira mu muji byanyoye isupu. Musosi. Byanyoye iki? Musosi. Isupu. Abona kwanza gitangura ku mutelefone. Kwe nataye kiribe. Umutwe ni zagara. Nta muntu atari celebre. Usanga ivyana yarujuje. Ivyo bibaho. Umviriza kwereka ni kimwe. Umviriza. Ni wabona umuntu amenyekana. Nibisa byo muziki nibisa ni. Yego nakibazo. Ngo bari uburaya. Abo batipe babatari celebrities bari ndaya. Byari bimaraye. Ubona rero umuntu amenyekanya akacarondera abana. Navuga yarabikunda ariko akabura uburyo. Akora ashobora kuba kwega. Sasa rero kubera ko yamenyekanye akabona ajya zina ryo riko ramufasha cyane kuba abana yashaka hamwe. Simbiza kasigura yuko i connect telefone ya. I connect. Hiza gasho nda. Facebook. Oya YouTube. Bandanya. Ari ngora. Umuntu waza kwatandirimbo ufise kuri YouTube. Bandanya wisho. Reka turabe. Nikuvuga umuntu wese babona umuntu basi dufate nk'akarorero aronsa amafaranga. Yego. Agatanga ku nzoga ibintu byinshi ibintu akononekara. Sigura ngo yarashaka gukora ivyo bintu muga nta buryo bwo kubikora yaronka. Yego. Ariko yamaze kuronka ubwo telefone ko ngo ntizakoneka. Koresha umuhora wahe. Ni limité. Mbiga telefone. Connexion yogorowe. Peut-être que kitogorowe. Kandi mbona LTE. Si iPhone zawe. Bose baba celebre ngo bashaka. Kumumwe yagisha nta telefone yanje. Anje hano uyo ndamufise. Bandanya uvuga. Ngo bashoje muri ivyo bintu. Bijamo uwabishaka. Anandere kwanje ndirimbo za ndazi nazombura. Bandanya. Je naheje. Asimbizi sinzi ko mviki ndeka nashaka kukubwira. Ariko ashaka kuvuga yuko bijya abubona baca bagenda mu nkumi nuko babura ikintu kituma kibakwega. Mu gihe yaronse ikintu kibakwega niho usanga rero tuma tubibabonako. Ushaze kudumvisha yuko wewe rero iryo tamata y'ubise y'abakobwa. Erega sake. Nkunda nkuko abandi bakunda. Yego. Mugabo impamvu tutabijyamo cyane ngo tubigire nk'umugenzo nuko adazizango dufise muri twebwe. Mfite umwana yema nikiyana. Simbizi mbere ko letu wandaya ndeka manda duha kapira kwanza y'indirimbo. Je numva bengira arenze papa. Oya kibazo si ntujambo tu. Urukundo amubwiye rwarogwara. None nk'uyu wengene arinda afata umwanya. Akumva yuko amweronka ikaramu n'ikaratasi. Abona yuko ibintu vya mbere yo kuyumvira kwandika ari ibyo. Cyayibaza abonye ivyizanye navyo. Yobihusha. Turirimba indirimbo ziwacu. Turirimbira abatwumva. Aboni bande. Abanyamundo. Oya. Abantu bose. Wowe ushaka ngo aguhe rwa rukundo rwagira iki? Rumwe yamubwiye. Cyayibaza rero. Uyu aracirondeza. Achirondeza narafatisha sinzonga nzenga ndabese ngo arafatisha no mupete. Nk'indirimbo yitwa Right Now. Right Now imaze 2 semaines ifise 1400 vues. Cyabaza nk'ubudenku. Indirimbo iciduka ugiba viral. Asha kwa rukundo nayo cyazarutanga rumwe bamwe bamubwiye. Arutanga he. Arucona hindu isura azonibagira yuko ari we bamuhaye ikiganiro ngaho. Abeshaga baba. Mbiza mbwire. Icyo bavuga ndacyumva. Kubera ko ivyo bimenyetso bimaze kugaragara ku baririmbyi benshi. Apana bimaze kugaragara niko vyamye. Mugani si ko atari abaririmbyi bose ivyo bintu bimaze kugaragara. Inde. Bwirande. Araga tipe ikande. Guma kamera.
abarinzi bashika nka batanu bagize iki ivyo bintu bibazi nkande ntabona uvuga gusa je ndabazi umurimbyi ngaha ata skandali yo kujya abana vize ninde simbizi yakubamenera agafu we nawe celebre Fernando kugira ubwo n'ubuzima muri privé nta ni dossier wumvise ya Fernando na Gusto bafasha Rone simbizi n'abasambaye simbizi ana bindi mugabo vraiment enda kwereke basi je ngene ko duhindura basa amateka duhindura histoire we nuko tutari kumwe hariya ingo utanyerera hari umujournaliste yabaye ati mu masengesho twisunze icivugo twiyeze sivyo twiyeze boss twiyeze ibyabaye byarabaye basi twiyeze ntaribi sivyo kubera n'indongozi z'igihugu ziravuga ati twiyeze yego ibyabaye byarabaye sivyo mugane tugume muri ivyo raba nkuno munota urabona idemu iguhamagaye uca wiruka ngo nuko aronsa agahiti mugabo umuboss aguhamagaye ugacuza inya telefone umva juste umva iterambere uzorikurahe biba bigoye cyane nta muntu wowe igitumbura shonje ngo yane gitora simbizi arisha atakubwiye oya urumva ega Petro urabona mwebwe ukayize bwayo zabanza ko zawemera ombiriza nanjye sigurirwa kuntu umuntu yo guhidira uzi neza ko gufitiye akamaro ukayicira none gasha ko bagenzi bawe bose ko ariko bameze mbwira umurimbyi umwe ari seriye none simbizi burya ntishoba ari kibazo cy'ukuntu bumvikanye be n'umuboss oya urumva ni juste ni gwaga ni kibazo cyuko ibi bintu bakora je sinzi ama priorité abaririmbyi bafise jusqu'à maintenant sinzi ibyo mwita ama priorité byari sensible ko priorité ya mbere ari vyunguka nuri nivyo baje nivyo bakorera nubo birabaje ko umuririmbyi aja muri studio ubu ndirimbo izimbutse ahantu usanga sigizimbutse ni 300 300,000 recording gusa video uja mu mamiliyoni urabyumva hari abantu bumvise amamiliyoni hari abantu ngaba bafite histoire bahereye no ku bihumbi 100 cyangwa 50 hano bahereye kuri 2000 uno musageze kure ngabo kumva yuko amamiliyoni yose ugiye guta muri projet imwe hageze aho bitangura no kukwinjiriza utangura kugara kuri abo nyene bagohereza amasoko dommage urasije kitu ibi niko nabivuga nko gufasha umuririmbyi bari karazi ibyo kuko bakuru bawe bagutanguriye imbere ibyo bakoze n'amafuti nake turayibona niyo mpamvu twiga byinshi kugira ngo peut-être hazogira ibintu bigenda birahindaguri kugira ngo nidusubire gukora amakosa nk'abandi bakoze baza amakosa ariye oya ireve orega ariye hit ikintu cya mbere amahera bamuha yashagenda gupanga ihoteli harageze igihe ati none uzidandariza he agenda kurangura gushika na amahoteli y'abandi aziba kubera iki ishashe yarundamo wowe yagenda akarangura amabox abana amabox yinjira amakarato bana kamwe nizimbize hiti akazina gusa kuduga niyo mpamvu uraduga uko imana ni hari abantu iraguha kandi ikeneye ukwaka n'umuntu ubwo nyene niwe borega ari hehe nyene gasha kivwa raba ingene yigeze kuduga akaduga araduga cyane asharatera ubwo abandi baririmbyi kabisa uravyumva afise abantu bamuhanura mugabo twaramuhanura bigaca bikava ngabi cyari ico yakoze yaravye afise abana nka 23 abana 23 sibisi 23 abana 23 muri kino gisagara cya Bujumbura azana Orege yavuze mu 2099 mais yavuze ko hari umuntu 1999 uvuga ubu avize 26 umva afise abana 23 avize 26
Reason there. À 26 ans. Afisa bana 23. Ku myaka 26. Woni hiti. Woni warega ariko. Ndi délégué général. Ahejeje shija mu mpimba cyaskwita doctor. Ko bise doctor. Acha yigobitira ati korayo. Shera mahiti. Duha. Za pasta hari. Za pasta. Sho yakora yavayo. Amafishi agatana ka primus tagatana primus star. Turamusapotinga arayitwara. Chakotesha tuduga atugonga amamoteri. Ayandi agenda kuyatagara mari muri Kinasa. Asha Kinasa hotel mu Cyarama ndahiye. Yes. Urumva sinzi basibu est-ce que petit kanero peut-être ashobora yibaza ni blague kuri muhanurira mwo byose kuri avyuma bro ni manuro ndabona hereye kuba boss aguhadiri ntuposting anagutelefona ntiwitabe gacugenda akanyuma rero yagize yarigeze kwandika ikete ryo gusaba sponsor za condom. Simbizi ayo makuru nayo twari dufise. Simbizi uyu muziki abandi bandika ikete ryo gusaba sponsor y'ibintu bizima. Umusaza ntiyavuze ati zo turasaba ama sponsor. Umusaza yeniteka ambwiye ati wewe rero ngaha niwe ubona yuko ati simakapu ya leta zo turasaba n'ama sponsor. Yego Kidi sponsor nabo bamuza neza. Ashaka kumwandikira nkamurukira ikete nkamwikete asaba sponsor muri Green Park. Asaba tu vois asaba sponsor. None umujene wacu mugabo wundi wewe yabonye ati connection ya mbere no connection nkeneye nange ndasaba sponsor za condom ibi nini pamba aramenyana n'umujama yaravise ama pharmacy sponsor yo kumusaba ngo ama 70 sema saujama usanga abirunze mu nzu menga afise pharmacy mu nzu. Sasa uno muziki kwere simbizi bwabo byumvikane ko ivyo umujame karatubwira bihuye n'ivyo karavuga. Yego jewe ndakubwiye ati turakeneye generation y'abaririmbyi nambaraba uko ejo yiwe nta numwe ahazi. Yego acane sibyo niyo mpamvu nkatwe bw'amafuti twakoze muri kahise. Shitangwa kwa gazuka wa gasimbi. Nibusa umujama wanje muhabara ya muhevye. Na wari buganyire. Nari ubibwira umugore. Mubisanga byose bimaze kubaho. Umugabo jegazo turi Marie mani turayibona. Navuye kurondera nabuze ndafise ngenda yimubwira madame umuhabana nawe yaguhevye no madame cyo ndayimubwira gute. Kandi ari yagano mujama kabisa sibi. Yagasa. Ndaba bya biratoshe wazaye. Byatari. So urumva rero cye ndibuka yuko ari umujama umuhabara yamuhevye. Kandi hari bubisigure hari ukuriki uhanuzandi pare none umuririmbi ushubwira pare uramagaza abavyeyi ati muhabara yamevye mugabo sabe parti do yafi mugabo rero bro ntumuzoje muri zo afi je si yondi ndazi je navuye muhiranje ko aravyuzi urafatisha ariko si yego bose barabivuze je nanye ndabivuze vuga ati ni Imana gusa vuga ati kunzara mfisi amahitamwo na Imana hari abapeti urugugu ku rugugu vuga ati ku rugugu mfisi kaye by'urugugu je ndabizi nta rugugu sawa rero utayabona baba
bagusize ku meza iriko ifungurwa ikintu ca mbere utangura kurya sico ushaka ubwa mbere imbere y'ibindi byose je ndazi ivyo naje kinasa aidu bya kinasa sagara kandi kabonetse ubona nabaronse akasha apana kinasa gusa ari hotel yishi kinasa bambam andi akubwira ngo yoba rabuja ashebwa mbwa maide buhimbiri ni menshi bro urumva akazabwira maide buhimbiri muzamugira gabasane kwara ngo ari haboro cyangwa ngo mugapayote ngo kariha akabukinga totomoya sibizi kutubwira ibintu bikomeye ivyumviro by'abantu we yakubwiye ko ifitiye ikimuze mu gisagara sibyo sa tufate basi sawa baza rero bazi ikibazo cyawe yego simbizi twese rero sawa twese tugarutse gati nyuma ku vyabaye ku munsi wa gatandatu butanyerera twarabonye aho waserukiye izina mu influencer wese uri kurashikiriza ibibazo bitandukanye bihari twebwe aba influencer n'abaririmbyi bose muri rusange bose n'abaririmbyi bose barimwe uvuga yuko bazi ko tutari seriye wari kuvuga ikibazo washikije ikibazo gikomeye abajournaliste bose bari hajyanye ni wowe nyene wari witaye ikintu citwa umuziki kubera nzi neza yuko atanumwe atwitaye ndabizi ko ico kibazo kiwacu batakira ari message yatanze ryari aheze imisi nayitanze avuga yuko turi umuntu azakaduserukira mu gihe nk'umurimvyi nakaguye muri karunaka kamemeje urumva yuko ngeze n'imbere y'umutegetsi ibibazo by'ifumbire ibibazo vy'imyunyu ibibazo vy'amabarabara vy'ibitoro vy'ibiki ivyo biravise ababibaza wewe ni muziki kubera abo oyi bibaza vy'ibitoro babaza by'amafumbire n'ibiki kubera ari baba bazigura n'uburamuko yego je nanje aho nzigura n'uburamuko ni muri entertainment niyo mpamvu naho nzoba ndi imbere ya n'icyo mukuru w'igihugu yego ifumbire yanje isuka yanje iyi ni isuka yanje yego nako kuma kari ngaho sadi umenye yuko negeze kwiyumvira aho bigeze mu iterambere nagiyeho gisuka yanje ubona sinzi nenda bikoresha wanashaka siyo nyene bikoresha kabisa ya rero uwo n'umuce wirengagijwe urumva kandi ku bantu batatahuye neza ikibazo nabajije dufasha agasimbuka cyari cyanditse yego aza ko nagifise nga fisi shakoshi yanje y'abanyamareba ngo hakira wanaza ndayigusomera ndagifise nga simbizi bamwe miliyoni 10 si miliyoni 10 nemerewe bijya ni kuvuga yavuze yuko boza turashikirwa abakoze neza bakana nacyanditse icyo cya kuri zine cyahereye aha ndacimwira aha ishikano ngaha yego kandi aho umenye ko nariko ndakamera nongera ntegura ikibazo murakoze nyene iteka John nitwa Maniragaba Idris nkaba ndi umu influencer azwi ku izina rya Simbizi wa Semavumba turashima kuba mu ntsinzi ya Sende David twarizewe turabaherekeza turahabwa amahirwe yo kubaherekeza mu myiyamamazo d'abord urazi neza yuko ba artiste sinzi kubona warabonye muri kampanye na bahisemo guherekeza abana ba Dieudonné abajya nyine babanyuma umba ngene mucuritse uko ndakubwira ni ibintu ba Bifesi twabanya baherekeje mukombozi umbwe ushaka ko umudepite ngo munamashingiro ama urabe ko shikirwa Sende David gushire kuri liste ngoya genda wigenga okay kandi uzi neza ko wigenga ategeza kuronka 40% wayikurahe tubanda yizi kibazo mbego twebwe namahirwe twahawe nawe twari kumwe cyane gose yara amahirwe twahawe turabaherekeza nategeza kwanza gukenguruka kuba twarizeye uko byo nimboneka rimwe mu matora yose yabaye
nta na rimwe twigeze haba abantu baza atitre y'aba influenceur ndeka duherekeze umuganga uri ku butegetsi kandi ngene twafashwe neza cyane gose logistique nziza ufungura neza déplacement bien sana turabana neza kandi akazi kacu kagenda neza cyane yego fise ikibazo kimwe rukumbi gwaneke imbuga ngurukana bumenyi ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa mu guhungabanya igihugu kuva za 2015 ukoye urumva yego nagenda gihinyanyura urumva mu gutyoza inzego mu gutyoza igihugu mu gutyoza umugambwe imbuga zirakoreshwa cyane gose ashine ntwaro ya ni kigwanisho kibi kandi umuntu ahakirasisha udashobora no kumenya nahari kinatanga exemple ya Régie des eaux dernièrement ingene yari kirabataki ngona yuko natanze exemple ati twarahagurutse turi aba influencer babiri batatu twari 3 yari jewe uravyumva nge twagiye yego yari jewe na Mignone nundi mujamu nundi mujamu yego 4 personnes 4 ou bien 3 n'aba Franike voilà yego eko ndondera abandi twajanye abaribo ba Franike African TV eko ndibuka yuko mu modoka muri double cabine twagiyemo je nicaye imbere Franike na Nuru bicara inyuma na Mignone nundi mubingo yego nundi nyene 5 tuvyiganye muri double cabine tugiye gusatira urabyo kandi ndabona yuko icya Régie des eaux ubu abane yugo baciye batuza barizera barabona ibyo Régie des eaux irakora sivyo example mugabo kuvuga ngo ni mitahe ngo twari dufise mugabo ni kwa gukunda igihugu mugabo ariko ndasaba yuko ico kintu bakoresha kigwanisho kujya igisirikare igipolisi usanga gitunganijwe ku buryo igitero cyose coza ntibarindira yuko bategwa mugabo bakaba bazi ati igihugu kirakingiye aho gusega kwiwanje ko ariko ndasega kwa rukwaye nta gusega ahubwo wowe kuragira juste neko ndabaza yuko wanashaka ukuntu nakibajije yego cyari imwe nyishu kandi kirimwe n'ikibazo ko navuga ati iki kibazo cyari imwe nyishu inyishu ikibazo amemta je nyene naribajije ndongera ndisho kandi ndongera ndabaza ko nabajije kwanza kwerekana uburemere bw'abandi babikoresha kandi bari sponsorize usanga abantu babishaye imitaye myinshi kugira bahungabanye igihugu nderekana n'inguvu na impact bigira ngaha n'ingene mu nguvu nke twe dufise tugerageza guhangana navyo mbaza yuko muri programme z'umugambwe bategekanya ku renforcer ico gisata je nabajije yego nabajije ati murategekanya kuramfo muba hariho ibyo muteganya mu kuramfosa kubyo kwari n'igisata gikeneye inyigisho keneye ihugurwa abo bose bitaho ibi byose wumva ndakubwira byuko bagara kuba boss kuja gutera amadagusa bafise influence yabo bayikoresha mu kugaramika abantu singa kuduza amaguru muri mubambe ntarinjira yabo yego influence bafise ni mubambe arenjera aba abaro baruguru kwa Grace itwa ndakademu kimakamba kakarejande Grace makamba kama umpeti agafirako yari makamba none abakira gusa kuba umviriza abandi bakeneye ngo bamenyekane cyane abagusa d'abord nkawe yagize makamba n'umustar yes wewe ugiye ukora yo shota muhamagaye ko rusanga indirimbo ziyo muri amasaha yose y'amasinema nizoberekana ugiyeyo ukigira ngo ndi Fernando ntumuhamagaro uyu uriraba urabyumvaga bro yego basi nigani nkuko kabaririmbye baje bava hanze bageze ngaha udashizemo umurimbyi nawe neho ngaha isho iti bitagenda neza yego ni hugo ndakubwira rero naba ubasanze wabo hari babari intare mwabashitse Bujumbura bashika ibibabi yo n'umuji w'induru nabyo ntacyo turawinye nivyo tuko turagerageza mugabo nibi rero baba bakeneye rero izo ayo mahugurwa bimenye bamenya agaciro k'izo mbuga bafise bamenye yuko ijambo bashikiriza yuko rifise ahantu rigera
izi yuko ufise ijambo ufise aho riva naho rigera umenya ati nza kuvuga iki ndabivuge ryari sangapi umenye ngene ukominika nawe uri kurabwira haje igitero iyo haje igitero ndaduha commandement tubigenze gute havuze ino ngoreske no content yaje tubijure senge dukreye saga nuko bimeze byose babipanze haravuga ati okay uyu turabona neza yuko ari ibi nibi reka dukore saga simbizi rabingene neske byo kunda yuko mugira beef na naka kora nereo komsa turabe yuko iyo beef ishobora kuba kugira ipuse kuzibira ibi ama turabe ingene turabitunganya mu gihe batunganye babaye muri beef nivyo nuko bigenda ni ibintu biri très simple mbwa ni plan ni ibintu bitegekanijwe neza hamwe buri muntu wese amenya ati ndi muri circuit y'igihugu niyo ndabishikiriza ngaha kurabona yuko ikiyagiye yandungitse kwa honorable yati genda ukivugane na honorable Dorian ko nibajejwe ibivyo hamwe na Gabi Bugaga nyakuba ministre kuko nibajejwe rero ivyo rero kubisigura ni ibinyene nga ubona yuko ari byingira kamaro kuko kino gihugu cyaciye muri byinshi kandi na priority gifise ni menshi cyane mugabo ibi dukora biri muri cadre y'umutekano ni muri side y'umutekano ko nubundi n'abandi babikoresha mu guhungabanya umutekano niyo mpamvu bisabwa yuko natwebwe babishire muri cadre yo gustranquiliza abarundi yo abantu bagume bari batekanye imitima yabo igumiremye ushobora kubona umunsi warayinzara mugabo ntaguha ikizire yuko ejo uzofungura kandi nzi neza ati ibiriko birakogwa ndabona neza yuko ejo ibintu bizoba bimeze neza hama nakugeza kuri uwo n'ibyababereyeho mugabo pana kurumva ngo yateye inda amwihakanye agire yose mugabo abantu ari abantu babandi nyene bazi neza yuko bo baca bagomba kukidezorienta mugabo nta ngorane mais kiri important uko message iba yashitse bikomeye ariko kandi tuvyongeye umwubahwa Reverend Ndikuriyo yavuze yuko hari miliyoni 10 abantu bavuga ngo miliyoni 10 ngo simbizi akibona titre ntaciyumviriza ibiri ndahani eske ivyo vy'imiliyoni 10 ivyo vy'imiliyoni 10 gasimbi bivuga ko iki yavuze ati abantu baba influencer mwe nabo bakora ibintu biterite k'igihugu barakwiye kuza babahabwa ama support bishobotse bakaronka ama sponsor naho zo bari miliyoni 10 nukakivuze murakabahereza bake voilà ni barakwiye kuza bazikota baziha amanota akamenya ati naka yarakoze neza kandi ivyo ndyohera bishizwe nko muri mu ngiro nko muri PTB y'uno mwaka surtout namba sinzi ko budget y'igihugu iratogwa muga hamwe babije itaratogwa aho karamwe bogashira bakagashira mu mafaranga leta izokoresha no mwaka biraryoshe gutera intege kana aba bose baca bategwa intege cyane gose hari nk'abarimbye usanga barakoze neza abantu usanga nk'abaririmbyi dufate nk'umurimbyi yakoze igitaramo cya mbere muri 2015 inyuma yabiye ibintu byabaye akayikorera i Bujumbura umva ko nk'umuntu yarakuye agashimye cyane gose mbwa abandi bari bahunze bakaguma ngaka resista akapambana urumva neza yuko nk'uyu abakwiye support cyane gose ene mu gihe umwubaha nyene Reverend yavuze yuko hari ibibazo bya mko bashikiza kubijanye na YouTube ko mu gihe byo ari ibintu bisaba uburyo barabukuntu nyene babiheza ibintu bigende neza mbega ivyo bibazo nibihe gasimbizi YouTube monetization tubera Egypt amafaranga utangure kuyinjiza neza birababaje kuba naho noronka ndabwe n'abantu igihumbi cy'abarundi uko igihumbi cy'amaviews ni $3 sivyo hari umuntu usanga postinze nka video gasanga ifise amaviews nk'ibihumbi nka 30 ibihumbi 10 mubizi ibihumbi 10 urashobora kuba ufise amadolari aho ni ku ndirimbo bro maviews igihumbi aho ni ku ndirimbo bisanzwe indirimbo z'3 Chabibaza rero ufise nka ibi by'ibiganiro byo n'amahera menshi cyane hari n'ahantu usanga views igihumbi zikwinjiza $1 n'ijana bivaye n'abantu babiravye n'ibihugu babirabiyemo nk'ubu rero mu Burundi bwacu nabwo numva dushize muri system usanga n'abarundi nabone tuko toronka amafaranga kera byari bihari kwa n'ibintu byatanguye 2020 mengo 2020 no batangiye gukuramwa ama ads mu Burundi mugabe ikindi gihe ama publicité mu Burundi twarayabona
Eske simbizi ivyo byavuye kukiko twumva bwa mbere byari biharuka byarabonye navyo nzirumva nivyo nyene bavuga ari usanga ari abantu bagenda nyene bagatucoceye ati ega uburundi bufise abakunzi bukagira n'abanzi cyane kandi n'abanzi nawe n'aba influencer niyo mpamvu rero bisaba abanzi aba influencer niyo mpamvu rero bisaba yuko natwebwe tugira abantu baba influencer bafise kime kujya kuntu bajya bagenda gupambana ati abani mu bugari natwe tukagenda gupambana tuvuga ati ebana oya bariko arababesha twerekana ibyo byose nivyo kunda je navyo noshobora ibintu noshobora ni ibintu ngomba ni kice kibazo nyene bisaba ngira inguvu none je novugenda nitwaye ngo ndisimbizi wasema vumba mugabo ngiye mfise couverture ya leta bonyumvira ni ngo cyane gose mugasi nogenda ngo vuma ngo ndisimbizi mu influencer w'umurundi wana YouTube bimeze ukuntu mugari leta indungitse bikora kandi byo bimba kubera agenda bimetriza ko ndabibayemo cyane gose reka twizeye ko bizoshirwa mu ngira shimbizi yego ni mu gihe rero simbizi tuganire byinshi bigiye bitandukanye ariko tukaba dufise umuririmbyi ngaha watuzaniye King Baba Yaga brother umeze neza Makamba biratse yego nakavubu anani aya mugabo simenga ni mu ruyigi bivuga hose ni Makamba nakavubu navyazisi bivyo si vyari Makamba menga nivyo mu ruyigi mayiji abantu benshi ngaha bakubonye uzanye na simbizi bavuga ati uyu muntu ninde kumbere dushaka tugiye gutuma abantu bakumenya ikiganiro kigeze kuri ariko nta ngorane eske wewe tora kuri watubwiye kuri umuririmbyi niki ikintu cyo tugaragariza kuri umuririmbyi kuko twabye twumva duterana imihaye na simbizi na hivi barakeneye kumenya ico kintu kigukateza gituma wumvuka kuri umuririmbyi akapera basi ku ndirimbo imwe mu canke zinga yo ufise udutera akapera kidogo twavanye kure so far away wose wantuye amazi babitamwe inoti none aratagase wowe ushaka umwana utazi inoti yawe niye yo wowe ushaka umwana utazi dora ryashiriye hakumutwara iyo batwaze guerre mondiale hakumujana general no jamba caporal wow Simbizi umujana general no jamba caporal ndaki Simbizi abashasigaye bibana abagore batazi ngubu bro cyewe nk'umparuye amafaranga amaze gushira kuri nyina wa mwamikazi mana nkene izo curubanza mama yangu je no kwica umuntu my brother general no bakaporari general ntarasa tanga itegeko abapampe bakarasa mugaba muri ico gihe rero general janambura amapeti mumupampe my brother uriko uratwumvisha ico ushoboye gukora eske kuba uje ngaho Bujumbura uvuye Iburunga urahamaze igihe gusa nk'indirimbo ndakuririmbiye imaze imyaka ibiri imaze 2 ans nta kashasha bufise base gato ducishirizako imwe karavuze imaze 2 semaines ducishizeho gato ya kapera kidogo don't say tomorrow ndashaka uyu munsi tonight eske voice Simbizi so tweet ego zake ya zamani ndazishaka my baby yo ntumbanire bend over game over oh na 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 oh on va chauffer today mu mwanya nkwereke cy'umungu wa ntare nshoye tonight mu mwanya nkwereke cy'umungu wa mwezi nshoye ndakubaza ibibazo byanyu wait Simbizi twebwe twaduko turasatira ati tuvuga ati ingabo zacu zirakaze ni rero nizo ngabo ivyo bintu nkeneye kumenya ibintu nyabaki ivyo bintu nashoboye umwana wa ntaye n'umwuzukuru wa mwezi ni ibintu nyabaki kuvuga nimba ari ikintu cya mbere umukobwa akundira umuhungu cyangwa igituma umukobwa ashobora guhitamwo umuhungu kugira ngo amubere umugabo icyambere cyaratwege carawigase kacayige cyejo si marié kaniyegere ariko mvuge nanje ivyo wanzi ivyuzi ikintu cya mbere nuko abona peut-être ko umuhungu ashobora kumubera mu gishingo
chase sawa akaronka Ije ni cyane kangahe. uburinzi bukwiye yego iyo umugore ari kumwe n'umugabo wiwe batekanye barimba yuko nubwo hoze kimeze gute umugabo wiwe ategeza gupamba namubwiye aze mwereke ico iri joro tonight bavuga ngo umugabo natinya ngo atinya ingwe natinya mwinjira rero muri iryo joro na kimwe cinjira ndaza kumwereka ico nshobora umva rero nta mutekano n'umubare wa poli wahuze umuzana uza kumuzana ahantu haza kugeza umutekano niba hagize ikintu kibaye tonight fresh Simbizi umwana azodukoma kabisa brother. I wish you all the best kabisa. Even today bitako birakunda uko bishaka ariko ndakwivuje tonight ndakwereke ko ndumwana wa ntare ndagiye umwuzukuru wa wese akoreka icyo ashoboye nico tonight mubambe oya Simbizi na muambe yaririmbye ariko ni mubambe ni abarundi ico nico super bad amutware muri super bad ku misumari y'akaga kibazo babajije babonye ko abantu bagihinduye batangwa kwivugira amajambo y'ubaho indirimbo ndirimbye uri kurayihindura uhari uyazize nagandi majambo cyegerageza kumviza ibyo yaririmbye wewe uvuge yuko iri joro uza kumugora urukundo wanyemerera iri joro turi kumwe leo urazi kushobora bo muri super bad ari batirisakaye kabisa rikushwe muri ya misumari be hari misumari bambwiye itaramba ari ngo 23 aramba ntumbaze barafise ibiterme byabo rukomeye misumari ni rutagondama mwe byabambaye Yesu iyo ukundanye n'umuntu muri kure ntibigera unezererwa urukundo mukijagima muri kumwe kubera iki muravugana mugabo urumva kuvugana byonyene ya presence nawe canke yiwawe kuriwe irakonta none kumugwanira naho bijemo gute ngabwo rukundo kandi n'ingwe kwinjiranye muri iryo joro nico kintu ngomba kumwereka ushoboye nuvuga mu gihe twese tuza kuba turi kumwe kintu cyose ndakuba ndagishoboye nza kuba ndi general capitaine Caporale mweza kuba ndiwe sawa nza kufisa n'amavuta bombo clan bro what kabisa yeah ngo bimaga baji asante sana kuri akapera kandi asante sana kutwereka impano yawe simbize kandi ndagushimire ni surprise ungiriye ndagushimira munyaburunga kaza dukoresha ndazi uko muzosubira ari umustar na interview atogo duhura ati bro nipate urumva ko afite tala taririmo bro yandika neza ririmba neza yoronka support kandi nasizaririmba yambaye mwiza nziza yagiye fayijara kazi go vraiment bro wish you the best kabisa uko ibintu bisa neza ibintu bimeze neza ibaze rero kwiryoshye uri kurayirimbuka harimo akamelodi rero asha nta ningo yo kwinjira kabisa usually for one day gonna fresh cyane rwose peut-être imiryango izokuguruka ani si peut-être ndavyizeye ko bizogenda ego bishobora gutangwa bizokunda cyangwa bikanihuta nta wamenya aho bizobera hose azoba ari cyo gihe nyene kandi you will be there for sure ego thanks so much simbizi reka fate hano kandi ndagushimire ibiganiro cyiza tugira ndagushimira ko batuzaniye ubunyamuburungu nkunga bisimano abiga eyana ngombwa ndabashimira cyane kuba mwashitse reka dushimire n'abakunzi ba Shine TV mwadukurikiranye du début à la fin naho utamu ibindi biganiro biryoshe nkuko nyine ntando bisanga atari kuri Shine TV kora subscribe ibintu byose tugera bibona ku mwanya kuri kamera yari wa muhungu wanyu kuri micro yari Janice for show abatumiranye no mwabonye sabandi yari Simbizi King Baba Baba Yaga Baba Yaga naho utamu ibindi biganiro